Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho Albert Shingiro yatangaje amajambo akomeye kandi ateye ubwoba ku mubano mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho yasubiyemwo amajambo yigeze kuvugwa na Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi mu mwaka wa 2020, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse gufungura imipaka, ariko Bunyoni akavuga amajambo akomeye kandi ateye isoni avuga ku bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. None abatari bake bari kuvuga ko ibyo Albert Shingiro yavuze uyu munsi bose biteye isoni, kandi benshi bakemeza ko ibyabaye kuri Bunyoni nta kigwa byigeze bimuha. Hakabe n'amakuru avuga ko byanga byakunda Albert Shingiro nawe ashobora gusanga ubagerageje gutembagaza ubutegetsi Igitega canke se akabasanga hanze y'igihugu nawe ahunze, nk'uko byashikiye Generali Arengiyome Bunyoni atarabyiteze, aho Generali Arengiyome Bunyoni ariwe muntu wenyine wari ukomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD wagomeje uvuga ku bagerageje gutembagaza ubutegetsi, akavuga ko atazigera aronka amahoro batarabazana mu Burundi ngo babacire urubanza. None igitangaje nuko uyu munsi ari kumwe nabo Igitega asigaye ari umubanyi wabo. Ibi nyine bikaba ari byo abarundi bari koheraho bavuga ko na Albert Shingiro byanga byakunda umwanya uwo ari wose ashobora kwisanga mu ibohero rya Gitega canke se akisanga yahunze igihugu c'u Burundi, kuko ntago yigeze akorera igihugu c'u Burundi kurenza Generali Arengiyome Bunyoni canke Generali Godefroid Niyombare ndetse n'abandi benshi bahamwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kubera amakosa akomeye ariko arakorwa n'abategetsi bakomeye cane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Benshi bakemeza ko Albert Shingiro ibyo ariko aravuga uyu munsi ejo ashobora kwisanga Igitega canke akisanga nawe ari guhunga igihugu. Turagaruka ku majambo yatangaje ateye isoni kandi ababaje, yerekana ko ibiriko biraba ku bihangange bikomoka muri CNDD-FDD atakigwa ari kubikuramo, kandi akaba yanabwiye abarundi ko adashobora kugurura imipaka yose Burundi bara n'u Rwanda mu gihe abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bazaba tarazanwa mu Burundi. Turabigaruka ko mwidonido ryaya makuru. Ubutungane bw'u Burundi buraheba bukisuzuguza ku rugero rukomeye cane. Benshi baribaza impamvu Kome Niyonsaba wahoze wubakira Generali Arengiyome Bunyoni yakatiwe gupfungwa imyaka 15 mu gihe biboneka neza ko ataho ahuriye n'ibyabaye ndetse n'ibiriko biraba, kuko biboneka neza ko ari inyurana rikomeye cane ririko riraba mu bihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD. Generali Majoro Cyrille Ndayirukiye yavuze amajambo akomeye cane igihe bari mu rubanza mu mwaka wa 2015, aho bagirijwe ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi. Yavuze ati ico nari kubasaba kwari ukudekura, none ntabyo mushoboye, kuko urwo muncira barababwiye canke mu kanya bararubabwira, kora ibyo babatumye mukize agatwe kanyu. Aya majambo yarayavuze Generali Arengiyome Bunyoni aritwengera, kuko ariwe wari gutanga itegeko. None uyu munsi nawe ibyo yakoreye abandi biriko biramubaho. Turaza kugaruka ku majambo akomeye cane Generali Ndayirukiye yatangaje, ariko benshi bakavuga ko ibyo yavuze nta mutegetsi n'umwe wo muri CNDD-FDD bitazigera bigeraho. Nabyo nyine murabikurikira mwidonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'ubutumwa bukomeye cane uwahoze ari umupfasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yatangaje, aho yavuze ku bajya ku bapfumu benshi bakavuga ko uyahonoraga ari Perezida Evariste Ndayishimiye
umaze iminsi avugwa mu bapfumu. Murazi ibyabaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni. Tukaza kugaruka ku mpanuro zikomeye cyane zatanzwe na Pasteur Denise Nkurunziza, aho yavuze amajambo akomeye cyane yerekana ko byanga byakunda nawe ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abona ko ari amakosa akomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. General Major Cyrille Ndayirukiye, ico nari kubasaba kwari ukundekura, none ntabyo mushoboye kuko urwo muncira barubabwiye canke mu kanya bararubabwira. Kora ibyo babatumye mukize agatwe kanyu. Ayo ni amajambo ya General Major Cyrille Ndayirukiye, aho yavuze ko rwose ibyo bariko baramukorera n'ubundi byamaze gutegekwa n'abategetsi bakomeye cyane. Icyo gihe akaba yarabivuze General Arengiyome Bunyoni akitwengera, none uno munsi ibyo yakoreye abatari bake nawe yarabikorewe, aho yaciriwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose ndetse no kunyagwa ibyiwe byose. Ibi byose nyine bikerekana ko n'aba bariko barabimukorera uyu munsi nabo ejo aribo, kandi bikaza biha ubutumwa bukomeye cyane abiyita ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD. Igihe General Ndayirukiye yavuga aya majambo imbere ya sentare Ntahinyuzwa i Gitega, nta nkeka ko abahambaye mu butegetsi bitwengeye babona intsinzi yabo. Nta nkeka ko General Bunyoni yagira ati nimunyarutse bihere kuko n'ubundi turashaka kumupfunga. Ejo haheze aya majambo nawe yamugarutseko, ariko n'abandi bategetsi bumva bene aya majambo y'inzirakarengane bakibaza ko bakomeye kubera abategeka ubutungane. Ntibasye bwose, igihe cyose umuntu aneshejwe kubera ubutungane budakoze biba ari ikibazo gikomeye cyane. Twese tuba tuneshejwe. Abacamanza bakora mu izina ryacu twese bategetsi bihangange, iri jambo rya General Ndayirukiye rizobafata namwe byanga byakunda, kuko nimwe mugiye gukurikiraho. Hatabonetse uhagararira ko ubutungane butamikwa ijambo, ibi bizoshikira benshi mu batwara Uburundi muri kino gihe, ariko cyane cyane bizahera kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ari we wenderejwe, kuko gutwara igihugu cy'u Burundi biraboneka ko byamaze kumuta kuw'amazi, kandi bikabiboneka neza ko ataco ashobora no gufasha abarundi. Akaba ariyo mpamvu n'ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD bibona ko Ndayishimiye rwose akwiye gukurwa ku butegetsi, kandi abatari bake bakanemeza ko uko yarenganije Bunyoni nawe ariko azarenganywa. Tukiri ku makuru arabana n'ubutungane, amakuru yacu tubananize ku byabaye mu rubanza rwa General Arengiyome Bunyoni, aho abatari bake bemeza ko Kome Niyonsaba wahoze yubakira Bunyoni rwose yarenganijwe ku rugero rukomeye cyane. Ubutungane bw'u Burundi buraheba bukisuzuguza ku buryo bukomeye cyane. None nka Kome Niyonsaba by'ukuri kubona ahanishijwe imyaka 15 y'umunyororo sibara ku mutemeri, n'ukuri kuba yari umwubatsi w'amazu ya Bunyoni ni icaha koko. Iki si ikibazo gikomeye cyane. Kuba yarunguruje Bunyoni kuva muri quartier Zemi uja kumubone, ico ni icaha by'ukuri. Ubu rero abubaka inzu za Ndayishimiye boba baritegura ko bazokwagirizwa ibyaha bijanye na politike. Ndayishimiye yokwagirizwa umunsi byoshika agafatwa. Abubaka inzu z'umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nabo nuko, abubaka inzu za Prime Niyongabo nabo nuko, abubaka inzu zutwara umugambwe uri ku butegetsi nabo nuko. Iki ni ikibazo gikomeye cyane ubutungane bw'u Burundi bukwiye kwitaho, cyane cyane bigakorwa n'abatwara igihugu uyu munsi, kuko nabojo nibo bashobora gushikirwa. Ku batakurikiye amakuru y'urubanza rwa General Bunyoni, Kome Niyonsaba yahoze ajejwe inyubako za Bunyoni. Mu rubanza hagirijwe ko nawe yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi kubera ibintu bibiri cyane cyane. Ikintu cya mbere, igihe Bunyoni baja kumusaka mu ijoro ry'uwa 16 rishyira wa 17 Ndamukiza 2023, ntibamusanze muhira. Yari yaraye mu nzu yiwe iri muri quartier Zeme. Kugira ave aho muri Zeme aja kumubone, Bunyoni yasabye Kome Niyonsaba ko amwunguruza muri voiture Toyota TI yiwe. Kome yasiguye ko atari kureka
kunguruza sebuja abimusabye. Sentare yamwagirije ko yafashije Bunyoni umugambi yarimwo. Icya kabiri Kome Niyonsaba yazize. Bunyoni amaze kunyegera yarahinduye inimero ya telefoni. Kome Niyonsaba yagirijwe ko ari we yamuzaniye carte simu nshasha. No ngaho Kome yarisiguye ko byari bisanzwe ko sebuja amutuma kumugurira carte simu. Sentare yafashe ko ngaho Kome Niyonsaba yafashije umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Nta kintu na kimwe kijanye n'amafaranga Kome Niyonsaba yagirijwe. Ni nk'uko sentare itigeze yerekana ko Kome Niyonsaba yoba yarabaye mu manama yategura gutembagaza ubutegetsi canke yoba yarabimenyeshejwe. Iri ni ibara ku mutemeri ku bakurikirana ibibera mu Burundi. Benshi baremeza ko ibi bintu Ndayishimiye yakoze biteye isoni kandi biteye ubwoba, kubona yica ubutungane ku rugero nkuru yarangiza akajya imbere y'abanyagihugu akarira akavuga ko igisata c'ubutungane capfuye. Ariko biraboneka neza ko umuntu wa mbere wica ubutungane mu gihugu c'u Burundi ari General Evariste Ndayishimiye, kandi ko ariwe bizagiraho n'ingaruka mu myaka iri imbere. Tugaruke ku byatangajwe na Robert Shingiro ku bijanye n'umubano mubi uri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ariko benshi bakemeza ko ibyo ariko aravuga asubiyemo neza amajambo yavuzwe na General Arengiyome Bunyoni akiri umushiranganji wa mbere. None General Arengiyome Bunyoni wamaze igihe ahangayikishijwe n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bigatuma adatora itiro, uyu munsi Ndayishimiye yarabamwegereje. Ubu bose ni ababanyi bapfungiwe mu ibohero rya Gitega. Benshi bati na Robert Shingiro byanga bikunda azapfungirwa Igitega canke se ahunge igihugu, kuko n'abahunze igihugu ntago bari biyanze kandi nta n'icaha bagirizwa, kimwe nuko nawe nyine ashobora guhunga igihugu ku maremetanya nk'uko n'abandi bahunze bakorewe amaremetanya. Turamusabiye kwegerezwa abo bantu yifuza cane. Mu gihe imigenere y'u Burundi n'u Rwanda yariko irasubira kuba myiza, umushiranganji wa mbere w'ico gihe General Arengiyome Bunyoni yararahiye ararengwa ko bidashobora gusubiza kugurura imbibi u Rwanda rudatanze abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Uyu mushiranganji wa mbere ntiyasinzira yibutse abashatse gutembagaza ubutegetsi. Imana yarabirabye isanga ukuntu uyu muntu yari arajwe ishinga n'abo bantu byoba byiza abegereye. Ubu yarabegereye rwose pe, naho atababona kubera bamuhaye icumba yisangije, ntaco barabaye ababanyi cyane. Hariya Igitega rwose baregeranye, ubu arazi ubuzima bwabo, mbere barabusangiye kandi ntaco abarushije. Ico gihe Bunyoni yapfuye gutorwa mu bushiranganji bwa mbere, imbibi zica zirugururwa, none imbibi zarasubiriye zirugarwa. Umushiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yaraye arahiye ko imbibi zitazokugururwa batamuzaniye abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Abo bantu bavuga ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bari kubiri. Bamwe ni impunzi mu mahanga, abandi barapfunzwe Igitega. Ndumva Shingiro nawe atanguye kubuzwa itiro no kuba kure y'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Mana mushobora byose, niwakire icifuzo ca Robert Shingiro, mutabare umwegereze vuba bano bantu yifuza, nk'uko wabikoreye mukuru we byari biraje ishinga. Niwasanga byoba byiza ko abasanga mu buhungiro arajayo, nibyaba byiza ko abasanga mu munyororo Igitega arajayo, maze yibere hafi yabo aheze atekane mu mutima nk'uko na Bunyoni atekanye mu mutima, kuko rwose wabonaga arajwe ishinga no kubona abagerageje gutembagaza ubutegetsi bari kumwe. None Ndayishimiye yarabamwegereje, bose baryamye Igitega, nk'uko na Robert Shingiro ashobora kwisanga Igitega canke se akisanga nawe nyine ari impunzi nk'abo bose. Bantu muvuga ngo mwashize Imana imbere mukabaho murajwe ishinga no kugirira nabi abahunze, muze mwame mwibuka ko Yesu Kristo muvuga nawe yabaye impunzi akiri uruyoya. Nawe nyine yahamwe n'umwami Herode ngo ashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amagorwa y'impunzi Yesu Kristo arayazi. Mwibuke ko n'abasokuru bacu batigeze bahama wabahunze. None ko mwahisemwo guhama wabahunze,
aho naho mutadurumbanije abanyororo mupfunze, nimukomeze benshi muzotahura iyo ntango muyinyoye ko, kandi biraboneka neza ko mwese ariyo nzira, kuko ibyo muriko murakorera abarundi rwose birateye isoni kandi birababaje kubona abarundi batandukanye bidogera ubutegetsi bwanyu ariko ntimugire ico mukora. Ni ukuvuga ko biriko murakorera abarundi namwe muzabikorerwa. Albert Shingiro yavuze amajambo akomeye ku byerekeye ingingo yo kugara imipaka Uburundi buhana n'u Rwanda. Umushikiranganji w'imigenderanire hagati y'Uburundi n'amakungu Albert Shingiro yamenyesheje ko umukuru w'igihugu c'u Rwanda yari yaremereye umukuru w'igihugu c'u Burundi ko azotanga abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi, ngo ariko ntibyakozwe, ngo ahubwo hiyongereye ko uwo umurwi w'iterabwoba wa Red Tabara ngo ukora iterabwoba mu Burundi kandi bafashijwe n'igihugu c'u Rwanda. Uwo mushikiranganji akaba yashimangiye ko igihe cose u Rwanda ruzoba rutaratanga abo bashatse gutembagaza ubutegetsi, ngo Uburundi ntibuzokugurura imipaka, ariko ngo mu gihe u Rwanda rwotanga abo bantu ngo bano nyene n'Uburundi buzoca bwugurura imipaka. Icatangaje abakurikiye imvugo ya Albert Shingiro ni ukubona mu gihe hageze igihe havugwa ko ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo asubirire umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika yabanje kumutera amashurwe, ngo kubona yaje muri ico kiganiro acagira ko atera amashurwe mukuru we mu kubura amazina y'igitangaza ashobora kwita umukuru w'igihugu. Ibi bintu biratangaje, birateye isoni, kandi bikaza byerekana ko abategetsi batwara Uburundi aribo bata igihugu mu manga ku buryo bukomeye cyane, ariko benshi bakemeza ko muri bano bategetsi bari mu gihugu c'u Burundi atawigeze akomera kurenza General Arengiyome Bunyoni, ariko nawe ari Gitega hamwe n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Ni ukuvuga ko nabo bashobora kuhisanga, nabo babifata nk'ibintu byoroshe biri aho ngaho. Tugaruke ku majambo yatangajwe na Denise Nkurunziza mu gikorane co kwigina imyaka 4 umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye amaze atwara Uburundi. Yatangaje amajambo akomeye cyane, ariko agira ko aha ubutumwa bukomeye cyane Ndayishimiye umaze iminsi uvuga ko akorana n'abapfumu. Bumwe mu butumwa bwavugiwe mu gikorane catunganijwe n'umuryango wa Perezida Ndayishimiye i Nyabihanga ku igenekerezo rya 20 kugeza 22 ukwezi kwa gatandatu 2024. Pasitoro Denise Nkurunziza yarasabye abari ngaho kwirinda kuja kuraguza mu bapfumu. Yaranibukije ko abirirwa baravuga Imana cane atari bazaja mu ijuru. Aya majambo yaratangaje abatari bake, ariko nanone umupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari umuntu ubwiza ukuri abasende DFDD. Mu myaka yagiye itandukana n'umugabo we akiri umukuru w'igihugu, yagiye agaragara avuga amajambo akomeye asa n'ahanura abasende DFDD, ariko ntibigeze bamwumva kugeza igihe bataye igihugu mu manga. N'uyu munsi yabisubiyemo imbere ya Ndayishimiye amubwira ko ibyo yiharaje byo kujya mu bapfumu bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Naho umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye we yigishije igene ahezagirwa n'ishurwe ry'iroza, aca asaba abari ngaho kuryigirako. Bano bakenyezi banyibukije ikintu gikomeye. Nkiri umwana naratangazwa narya majambo yanditse ku note z'Uburundi, wozokwigana iyi note. Nta kintu nabonye kigoye nko kwigana ingabire itari rwawe. Benshi bati ibi bintu rwose biriko biraba mu gihugu c'u Burundi ni ibintu bitangaje kandi bidahumuriza, byerekana ko abatwara igihugu bamaze kugita mu manga, ariko bakaba batumva ababahanura ndetse n'ababegereye. Pastor Denise Nkurunziza ntabahanura kuko banze, ahubwo abagira ngo bashire igihugu ku murongo, ariko byarananiranye. Benshi bati bazajya bumva bigenze nk'uko Bunyoni ubu bimeze, nawe uwamuha impanuro uyu munsi yazumva, ariko ntaco yaba akizimajije kuko ububasha yari afise bwose yabukuweho. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije. Mu kandi kanya kari buze turaza tubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugirwa muri CNDD-FDD ndetse n'umugambi uhari wo guta inyuma Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.